Ndabaramukije bakunzi muriko muradukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi agaseke. Uyu munsi mu kiganiro bategabiri wungura ubwenge twakiriye umutumire w'iteka Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishirahamwe Orcom. Ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta, aho tuza kumenya mbega Gabriel ninde, mbega ishirahamwe Orcom yarishinze ryari, yarafise intumbero nyamukuru iyahe, mbega kugera uyu munsi ihangiro ryiwe rimaze kugira urugero rungana gute, mbega nigiki yishimira kuva ashinze ishirahamwe Orcom gushika uyu munsi. Mu ntumbero yo kumenya inyishu z'ivyo bibazo byose, reka twakire umutumire wacu Gabriel Rufyiri mu kiganiro cacu bategabiri wungura ubwenge. Murakoze kudutumira mwa kino kiganiro kuko natwe biraduhimbara iyo tumvise hari abipfuza kumenya ibyishirahamwe Orcom rikora, igituma ryabayeho n'intumbero n'imbono dufise kuri kazoza. Rero ishirahamwe Orcom nkuko mubivuze ni ishirahamwe ryabayeho kubera ibibazo bidasanzwe byari mu gihugu cy'u Burundi, mu ntumbero kugira ngo duterere umuganda wacu mu bijanye ubwa mbere no kugwiza itunga mugabo kandi no kurisabikanya, kuko iyo itunga riri mu gihugu mugabo ntirisabikanywe neza na bene gihugu bose bica bituma haba injyane mu gihugu. Ego murakoze cyane. Mbere ko twinjira mu idonido ry'ikiganiro, mbega Gabriel Rufyiri ninde? Sinzi, nta muntu yivuga mu bisanzwe kuko abakuzi nibo bagomba kukuvuga, jewe vyongora kuyivuga kuko je nzi ko nitwa Rufyiri Gabriel, nkaba nzi yuko nihaye intumbero y'ubuzima yo kubaho nkorera abandi. Ico ndakizi kandi naramaze kucemera, ndazi ko bifise ikiguzi, mbere no kugeza yaho umuntu ashobora gutanga ubuzima bwiwe kubera umuntu aba ariko akora ku nyungu z'abantu. Mugabo je uko ndabivuga kandi uko ndabizi nuko ataneza ihera. Je ndi mu bantu bemera Imana, kandi Imana yaranteye iteka ndabigira nk'ubushakashatsi n'ubumenyi butari buke, nuko mu vyo nzi, mu vyo maze kubona, mu vyo maze gutohoza, nuko ikintu cyose umuntu akora mw'inosi kiba ciza cyangwa kiba kibi kimuherekeza. Ivyo rero biri muri iyo ntumbero jewe na maze gushiraho ubwenge n'ivyiyumviro ko ngomba gukora ngwanira ukuri n'ubutungane ku kiguzi cyose bizonsaba nemzemera kugitanga. Ego murakoze cyane. Uno munsi murongoye ishirahamwe Orcom, mbega imbere yuko iryo shirahamwe ritangura Gabriel yari umuntu ki, mwakora iki? Jewe natanguye ishirahamwe Orcom nsanzwe ndi mu bintu by'amashirahamwe kubera ubwa mbere nabwo ko nabitanguye ndi umunyeshuri. Hanyuma ntangura narabifatanya n'ubundi buzi nkora, nari uno kwita operateur économique, mugabo kandi nkabifatanya no kwiga nkabikora kuko muri famille byari nk'akazi bakora, nkabikora rero nkaja kwiga nkongera nkabikora, haba mu mashuri mato narabikora, yisumbuye ndabikora, meme ngiye no muri za kaminuza nagube ndabikora. Ibintu wakoze ntibiragoye kubiheba, mugabo kandi mu byantumye je nza kugwanya corruption nuko nabona yuko hari akarenganyo, usanga umuntu agomba kumuza gusangira ivyo atarondeye kandi we warondeye. Ivyo rero nivyo vyantumye nja mwugo rugamba, mugabo imbere yaho nari nabanze gushiraho ishirahamwe ryitwa urunani rw'abagwizatunga bato mu Burundi, rwari rushinzwe kugwanira no kuvugira abagwizatunga bato. Kuko ico gihe bararenganywa, benshi ntibari bagiye mu ishuri, bumva yuko ivyo bafitiye uburenganzira bagomba kubigura, twabanza kubigisha amategeko n'ibindi. Ivyo rero twarabikoze kugera mu mwaka w'ibihumbi 2002, mugabo kubera twashobora kubifatanya n'ibindi twaciye tuba biba ngombwa yuko tubiha abandi
twe tukaja mu ivyo bishasha twari dushizeho byo kurwanya igiturire. Ni ibintu rero umuntu yakora bikunda bitagora, mugabo bisaba ikiguzi nkuko nabivuze. Yego murakoze cyane, murarongoye ishirahamwe Orcom, mbega twavuga ko ryatanguye ryari? Ishema Orcom ryabayeho ryiyumviriwe mu kwezi kw'icenda, ni inama ya mbere yaba ku mwaka wa 2002. Ni ukuvuga yuko tumaze kuvyumvira hanyuma barishinze bakaja hamwe, ryatangujwe n'abantu 10 harimwo aba homme d'affaires, harimwo aba magistrat, harimwo abapolisi, harimwo abo muri administration, bari abantu b'imice itandukanye. Mbere mwashaka n'uwaciye abicegera canje ico gihe yari ujejwe iby'amatohoza mu gipolisi, ico bita recherche criminelle. Hanyuma turakora, hanyuma arateba araja gujejwe yani mabanga. Mugabo twagumye turimwo, nukuvuga ishirahamwe Orcom ririmo abantu bose, abajene, abagabo, abagore, abize, abatize, ririmo mu mice myinshi cyane. Ubu uya rero tugeze ku bihumbi birenga 6 mu gihugu. Igihe ryashingwa mu mwaka wa 2002 mu kwezi kw'icenda, ryaciye ryemerwa n'amategeko ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu yo mwaka nyene. No kuvuga inyuma hafi y'amezi 2. Ryemerewe rero cyo tangura gukora. Tumaze gukora tugira ibibazo byinshi cyane, kuko ndibuka mu mwaka wa 2003 twaragize lancement officiel ngamba muri Novotel. Hanyuma ico gihe hari hejwe mbere no kwemezwa amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire, Convention internationale des Nations Unies contre la corruption, n'amasezerano ya Afrika yo kurwanya igiturire. Mu nyuma rero twebwe turakora ibitari bike, tuca turagira ibibazo bitari bike kubera twagwanya corruption nyene. Jewe nyene barafuga mu mwaka wa 2003 aha mfise byo no kwita biziriko batubohesha ico gihe, kuko ntibumva baguma bibaza abantu baje kugwanya igiturire, kuko abapolisi ico gihe n'abadouanier twabafatisha intoki, twarabafata n'intoki kuko bari baramonogoje mu kurya imitsi y'abanyagihugu. Mugabo niho rero iryo shirahamwe Orcom ryatangura kumenyekana mu mwaka wa 2003, kuko ntibavyumva ico gihe murabize hari intambara. Mugabo twe twavuga tuti ineza y'abenshi igomba gutsinda, kuko ntivyumvikana ingene umuntu ashobora gutunga cyane mu gihe abantu benshi bariko baraja mu bukene butagira izina. Yego twavuga ko ishirahamwe Orcom rifise intumbero nyamukuru iyahe? Ifise intumbero nyamukuru nkuko nabivuze, yuko mu gihugu haba umwimbu, hanyuma kandi igihugu cy'u Burundi kaba igihugu cubahiriza amategeko, kandi abene gihugu bose bagasangira ivy'igihugu. Nivyo umwimbu, igihugu kugendera ku mategeko no gusangira ivy'igihugu, niyo ntumbero nyamukuru ishira hamwe. Mugabo byo tukabifatira, kuko urumva hari byo bita objectif global, no kuvuga intumbero rusangi, hakaba nico twita objectif specifique, intumbero ya kamwe mu bikorwa dushaze dukora. Mugabo muri rusangi twebwe intumbero yacu nuko mwimbu duzwa, hanyuma kandi amategeko agashigwaho, hanyuma ivy'igihugu bigasangirwa na bose atawanja wangura. Ivyo nivyo tuguma tugwanira, kuko turabona yuko nkuko ko ndabivuga, usanga ibintu vy'igihugu mengo vyashiriho abantu bakeyi bamwe, ugaca usanga nk'ubu uya ntivyumvikana. Mu bisanzwe bavuze ibintu vy'igihugu, hari ibintu bine bigomba gushigwa imbere. Nuko hagomba kubaho ivyo bitare 4 besoins fondamentaux de l'homme mu gifaransa. Ivyo bitare 4 besoins fondamentaux de l'homme, no kuvuga umuntu wese ari mu Burundi agomba kuronka ahaba. Ni itegeko leta ifise ko umuntu wese abamwa kino gihugu agomba kuronka haba. Ikigira kabiri nuko umuntu ari mwa kino gihugu agomba kuronka ivyo afungura. Mwa kino gihugu nuko umuntu ashobora kwivuza akivuza, kandi ivyo ni leta bigiramwe uruhara. Hanyuma ikigira kane nuko umuntu ari mwa kino gihugu agomba kuronka ico yambara. Ivyo bintu bidahari mu gihugu, nuvuga ko leta iba yananiwe ibiri kurakora akazi kayo. Ego murakoze cyane. Mbega uno munsi ihangiro mwari mufise mubona rigeze ku rugero ringana gute muri ko murafasha? Mu Kirundi baca umugani ngo utosora ifuku yamiza yakatsi. Ego hanyuma kandi murabizi abakurikirana ivy'Imana barabizi neza yuko
duhere mu myaka ya hafi umwami Yesu Kristo aje mu isi kwigisha ubutumwa haize ibinjana 200 ibinjana 200 biheze ntagiye na kimwe abigisha bahingishanyanije kwigisha bagumye bigisha mugabo kubera umwana w'umuntu ngene akoze umwina w'ivyisi kwikunda birenze kutiyumvira uwundi muntu urabona abantu batonda mu isenge mugabo nibo bantu bambere bakora amakosa ivyo rero urumva ni karande ku mwana w'umuntu natwe rero mushira mu rikome twemera neza yuko tuzoguma twigisha tugomba tuvuga tugomba dukora ivyo tugomba gukora mugabo tutiteze na gatoya yuko igiturire canke ibintu byo kwikunda birenze bizohera mugo bizogabanuka naha rero tutigira ducika intege nagenda babwira yuko itariki 19 z'ukwezi kwa 12 kwa Kigarama uyu mwaka tuzohimbaza imyaka 21 shira mu rikome ribayeho twebwe rero akazobara karyo keza cyane kukwirimbura no kuraba umukenyuro mushasha twogira mu kirundi bacu umugani noneho ngo ushobora guta isake mugo biragoye kuta ico yabitse abakora neza n'abanye bakora neza ntibizohera umunsi umwe ndibuka ijambo rihambaye cyane riri muri Bibiliya rivuga Dawidi murabizi ko yari umwami n'umwami yabayeho mu myaka 1000 imbere yuko Yesu Kristo aza mu isi niwe amaze kwitegereza ibintu vy'isi akaraba yavuze ati naravutse ndakora none ndashaje sinigeze mbona aho umugorotsi yahebwe cyangwa umwana we wasabiriza umukate kwibarabara iyo ugwanira neza yabenshi rero mu buzima ukabikora utarondera neza yiwawe ingene bimwe bita abatemera bita la providence ingene bikoreka ntavyumenya ubona bikoreka abarundi rero genda bahamagarira kugwanira neza yabenshi kuko ntibizokwijana un tuzokwamura ivyamwa ibi bihugu mubona biteye imbere vya Aziya vya Amerika Occident n'abandi nuko hari abantu mu gihe cyabo bagize ico bakora kuneza yabenshi kandi birashobora gukunda aba bantu rero bumwina bumunoho bindandende niba turaza umutima uhagaze twe dukuri tugomba dukora iminsi yabo iraharuye kuko ndemeza neza yuko atamunyakibi azokwamaganje ivyo tugomba kubimenya tukabishira ku muzirikanye abantu benshi rero bipfuza kugwanira neza ntibategwe ubwoba nabagomba kurya abandi babicayeko aba bafise umwanya muto cyane mwinosi kuko ugiye kubumviriza usanga atana amahoro bafise nico gituma mpamagarira abarundi n'ababa mu Burundi guharanira neza yabenshi kuko iyo niyidahera niyitabora niyo ibaho do generation en generation kurunganwe ineza ntihera murakoze cyane mbega Gabriel kuva atangura ashira hamwe Orcom nigiki yishimira muri rusangi avuga ati jiyo ntatangura ishira hamwe hari cumba ntarashikaga nuko Imana cyandemeye gukora nagikoze nico nishimira cyane kuko burya iyo umuntu ariho mu isi ntaba afise ikintu ashobora gupfira no kuvuga ko atabazi gituma yaba yarabayeho sinzi ndabisubiramwo iyo umuntu ariho ku isi akaba adafise ikintu ashobora gupfira no kuvuga yuko atabazi gituma bara yarabayeho jewe rero Imana yaranteye iteka irampishurira ibanga ryatumye mbaho nico gituma ntashobora kurogereta na gatoya ngo nicuze kubera ndiko ndarangura ubutumwa Imana yashiriyeho kuko nabikubwiye ugenda uvugane n'abatunzi bakomeye makino gihugu cy'u Burundi usanga amarira n'amaganya bafise arenzeko mugabo jewe rufyiri n'ukuri n'uwugira wumva niganyira ntibigera bishikira n'umunsi n'umwe cyangwa ngira umuntu niyumvira nabi eka kweri jewe umuntu niyumvira nabi mugabo nawe ndamusabira guhinduka naba banyoni naba babandi n'abantu barondera kurya abandi babicayeko kuko abo oya nibo basi bambere b'igihugu nibo bantu batuma tuguma tumererwa nabi mugabo nkuko nabivuze nta munyakibazo kwa makunganje ntibishoboka eka ntibishoboka twese turabitwara bibonye muri kahise no muri kubu iciza ntikibora ivyo nama principe universelle ugiye muri Aziya usanga ari uko ugiye muri Amerika usanga ari ugiye muri Oceania usanga ari uko ugiye mu bihugu vya Afrika usanga ari uko ineza rero yamari ineza kandi les principes sont les mêmes
nico gituma twe mwishyiramwe rikome duhamagarira abantu bose gusasagaza robien ineza kuko abafilozofe bakoze cyane ku kintu bita robien romare hari uwitwa Emmanuel Kant umufilozofe yabayeho mu bibinjana bya vuba niwe yagerageje kwerekana icyo bita robien romare mugabo yongera yerekana no kuvuga inciza n'ikibi yongera yerekana kandi ibyo bita ethique na la morale burya mu gihugu iyo ikintu bita la morale kitakihari atakintu kizira usanga umuntu mu gihugu akora amabi wose bazi ko ari umunyakibi bakamuha intebe y'imbere ivyo bintu umenya ko ico gihugu kiba kiri mu kintu bita mu gifaransa la décadence morale. La décadence morale no kuvuga yuko inganji haba himye ikibi iyo ku nganji himye ikibi rero no kuvuga yuko ni hahandi usanga mu gihugu umusuma ari wasoma imbere y'abandi umusuma ari wahabwa intebe ya mbere umunyakibi ari we ashigwa imbere ivyo rero nta kindi bintu bizanira igihugu atari umuvumo nta kindi kibi bizanira igihugu ivyo murabimenya kujya umuvyeyi ashobora kuvuma umwana we yagize amakosa n'Imana ikavuma ihanga ryagariza zose niko n'abantu b'abanyakibyo baganje mu gihugu ibi bivyo biyangara cyane mugabo nkemera neza yuko ku mukuru w'igihugu mbona yatanguye gushira imbere ivyo vy'ama principe yuko abanyakibi atari bo boganza nizera ko ibintu bishobora kuzohinduka nivyo natwe twishimira turi vyishimira tukabinezerererwa kuko bitagenze gutyo uca usanga babanyakibi turiko turavuga ari baguma baganza bashire none ntimubona ngaha mu kino gihugu uravye umuntu agenda n'amaguru mu kino gihugu mubona umenga arafise ikibanza leta yaramushiriyeho n'imirongo acamwe ibi bita passage piéton mugagenda murabe hari umuntu umamubisa bimwe ndababwira yuko usanga umengo turi mu gihugu agakoko gasumvye iki kandi ariko kakamira mugavye kugira ngo bigabanuke kugira ngo bihere nuko twese tubigiramwe uruhara tugomba kubigiramwe uruhara kugira ngo twumve yuko inyungu ya benshi ari igomba kuja imbere ico nishimira rero jewe uno munsi nuko ico mfise ico numva ashobora gutanga ndagitanga hari umuhinga yitwa Abraham Maslow uno psychologue yabayeho muri Amerika ashira yegerageza kugira ico bita hiérarchie des besoins ivyo umuntu akenera mu buzima mu vyakenera rero yabishize ku ntambwe zitanu hariho y'intambwe ndizizi ko ari ya gatatu canke ya kane yavuze ico bita besoin d'appartenance no kuvuga umuntu wese aravukana kumva ko yisanze muri communauté yiwe ivyo rero tubisangiye n'ibintu vyose n'ibikoko imbwa iri mu zindi imbwa iranezerwa kumva yuko ya besoin d'appartenance yayigize intama iri mu zindi ntama usanga ari uko hariho ivyo bita la communauté animale natwebwe n'abantu babishiramo gutya ico kintu kibuze ntihaje umuntu usanga ashaka kuko usanga kabisa ngakoko inka igiye kubukwa yonyene ishishanga inyamaswa gutyo umuntu rero wowe ni wakunda umwana wavyaye nta kitagazo uzogukoza ikakweri ni wakunda abiwanye gusa ivyo nimbwa n'intama n'impene zikora uko ibikoko muzorabe iyo kivyaye kirakunda umwana wacu kuko sidico bitara roi naturel niko ibikoze mugabe kizokwerekana ko mu vy'ukuri kurakora ico Imana yagushiriyeho nuhugira urukundo ukunda umuntu utazi ugirira neza umuntu utazi iyo gihugu cagize chance rero nk'umuntu akaja ku burongozi agatwara abandi guha akazi uwo muvukana guha akazi uwo mupfana ikintu guha akazi wakugiriye neza ivyo ni ibintu bisanzwe cyane ko nakubwiye n'ibikoko bitavuga bitagira biri dote niyo conscience birafise iyo conscience mugabe kizokwerekana yuko mu vy'ukuri urengeye abantu bose nuko uzogirira neza n'abantu ataco mufana abatwara rero mwa kino gihugu cacu bagomba kumva yuko bagomba kuba dote de cette conscience universelle yo gukunda abo barongoye bataravye ico bafana ni wahisoko kubera umuntu yagwaye igiturire none ikintu cyiza zobukoze n'igiki eka ni wakaza umuntu kubera inyungu kanaka ikintu zobukoze cikitagaza n'igiki
naharwe twe kumishira mu rikome tuvuga tuti ineza yabenshi igomba kuganza abantu batwara abandi bagomba kuba hejuru y'utunyungu twabo. Murakoze cyane. Mbega muri Orcom ni giki musaba leta kugira ngo igihugu kigume gitera imbere na cyane cyane ryahangiro rya 2040 2060 tuzorishike ko byoroshe? Nivyo mukuru w'igihugu yari ihangiro byiza cyane. Ubu rero twebwe aho ico dusaba tugisaba bwa mbere abarundi kuko igihugu ni cyabe gabajye aba basuku n'abakozi bacu niho hantu bugi ibintu vyigorera agiye hajya mbega none nk'ubazura gutora itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha none wibaza ko ajya amafaranga president ari wazo yatanga wibaza ko abashikiranaje bazo yatanga wibaza ko ari umuntu uyu hariya ari muri leta zo yatanga ava mu mifuko y'abanyagihugu. Ivyo nivyo barundi bategera bamenya. Umuntu agashaje hajya kagara kubera yatewe iteka n'igihugu agaca yibagira yuko bijya bintu ari vy'igihugu. Rero twebwe dusaba abarundi yuko boca ugwevu bagaca ubwenge bakamenya guharanira uburenganzira bwabo. Nico tubasaba. Hanyuma batwara nabo bakumva ko bafise itegeko rya redevabilité kubazwa ivyo bashinze. Nta kindi navuze ivyo umuntu akenera les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Leta itashoboye gutuma abarundi bose bafungura idashoboye gutuma abarundi bose baronka aho baba bashobora kwivuza bitagoranye no kuva yuko akazi kayo kabayananiye ibyo bagomba kuvyumva biba byabananiye nibagerageze rero bakore ibyo bashiriweho. Nta kindi twe tubasaba nta kindi nkuko umukuru w'igihugu yavyipfuje mu mwaka wa 2040 Uburundi bukibuga ari gucifashe mu mwaka wa 2060 kibuga ari giteye. Ego cyane murakoze mu kurangiza. Mbega n'akayi kabirya Gabriel Rufyiri ko wenyene atawundi umuntu akamuziko? Oya jewe nabikubwiye sinakubwiye mu byo nize narize ibintu ivyo bita coaching narize gukurikirana abantu jewe ndazi ivyo nkunda ndazi ivyo nemera ndazi amadefo yanje ndazi amakarite yanje ndazi ivyo nashize imbere mugabo sinkunda kuza jewe ndavuga ibindaba nifuza ko abandi bongira ko critique kugira ngo nshobore kwiyameliora ngo ndazi ko ntari umwerana ndamfise amakosa atari make mugabo ico Imana yamaze kumishurira nuko yamaze kumishurira imvo yatumye mbaho kwinosi nico gituma nifuza nanje kugira ico ntanze mu gihe canje ko ndazi ko ntazokwamaho. Eka kweri reka dushimire umutumire wacu Gabriel Rufyiri yitavye utumire kumbonesha kure n'isamirizi agaseke. Natwe turabashimiye kubona mwaduhaye kano kanya kugira ngo tugire ivyo dushikirije abarundi cyane cyane tugerageze gukora ivyo Imana yadushiriyeho mu gihe cacu ko ntituzokwamaho. Murakoze. Dushimire n'abariko badukurikirana kubonesha kure n'isamirizi agaseke ikiganiro bategabiri ungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.